Benjamin Netanyahu, minisitiri w'igihugu ca Israeli, avuze ijambo rikomeye cyane abwira abanya-Israeli avuga ati bagenzi banje b'abanyagihugu ba Israeli, nagira ndababwire ko iyi ntambara haheze iminsi 12 tugwana, ko twashize ku ntsinzi y'igitangaza. Iyi ntsinzi twatsinzemwo Irani ni intsinzi izibukwa n'abasokuruza b'igihugu ca Israeli. Kandi ko twabashije gutsinda ibintu bibiri ubwo twagwana intambara ya Irani. Ati icambere twabanje gukemura ikibazo c'ibikoresho vya kirimbuzi bozokoresheje mu kuturimbura. Kandi ibyo biranumvikana, Israeli ntabwo yabaho izi ko umwasi wayo afise ibikoresho vya kirimbuzi umwanya n'umwanya ashobora kuba yabarimbura. Ibyo byo aho birumvikana. Ati ico cari cambere. Ikindi ca kabiri twatsinze nuko twabashije guhagarika imisire zabo zirenga ibihumbi 20. Ariko mwumve neza aka kantu, ntabwo ibyo bihumbi 20 vy'amamisire babihagaritse byose, ahubwo n'ivyavugwa ko biri muri stoke yabo, mu bubiko bwabo. Akavuga ko iyo tutaza guhagarika ibyo byose, iki gihugu cacu ca Israeli cari kuba nkaho kiri mu kangaratete, ibyacu byaturangiriye ko akanya n'akanya kose bashobora kuturimbura uko bishakiye. Benjamin yakomeje avuga ati igihugu cacu ntabwo kirimbutse kuko twaharuye umwanya wa nyawo, turangije tuva hasi nk'abantu b'abagabo, nk'intare, dutontomera igihugu ca Israeli, aribyo byanyiganyije igihugu ca Irani kijaho kiragira n'ubwoba. Bisa nkaho Benjamin, uyu ministre w'igihugu ca Israeli, yari nkaho ariko arabigamba. Bivugwa ko abaprofesa bahariya mu gihugu ca Israeli bavuze ko ati muje mwataka umwasi imbere y'uko abitanga. Rero nawe asa naho yari karabibutsa ko kantu, kuko imbere y'uko umwasi agutera ahubwo wewe ubanza ukamwitanga. Ati rero iyo operation twakoze yitwa Rising Lion izosigara mu mateka hamwe n'abayisirayeli n'abuzukuru n'abuzukuruza b'igihugu ca Israeli bazokwama bavyibuka mu mateka yigeze kubaho mw'ico gihugu ca Israeli. Ati ko n'abana bacu bazavyiga mu bitabo, ndetse n'igisirikare kizavyigisha bakamenya utumanyeri bari barakoze mu kwivuna umwanzi wabo ariwe Irani. Kandi koko nibyo, kuko ubundi ugiye kuraba iriya operation bakoze guhera ku munsi wa mbere Israeli igomba kuja kwataka Irani, ugiye kuraba neza operation bakoze nivyo, ahubwo bakoze ibintu by'amateka cyane. Tuje tuvugisha ukuri, uravye concentration bakoresheje ujya munsi, ugacuraba n'ukuntu ibintu byagiye birakurikirana, baragwanye, baritanga, bakoresha inguvu zose bashoboye. Ubwo je ku bwanje ndabona amashugwe yabo twoba turayabaha, kuko bakoze ibintu bidasanzwe. Babanje kwinzizamwo ba maneko imbere, baragenda ikirere babanza baragihagarika, imbunda zirinda igihugu ca Irani babanza barazikupa, ku buryo indege za Israeli zinjiye muri Irani atankomanzi nimwe ziza rukurasa gusa. Uriya munsi wa mbere nk'uko babivuga, koko iriya operation uko babikoze neza cyane, ni operation itagereranywa. Israeli bagerageje ubuhanga bumwe bukomeye cyane butanatahuritse. Yakomeje avuga ati mu gitero kimwe twagabye muri Irani, ibyo twahagaritse tunakura mu nzira abayobozi bakomeye b'igisirikare ca Irani, ndetse no gutanga amategeko muri Irani. Uyoboye ingabo zikomeye muri Irani nawe tubanza kumukura mu nzira, ndetse n'abandi bayobozi bakomeye duhita tubica mu gitero kimwe. Ati ikindi twakoze, twishe abahanga bari abanyesiyanse bari babitse ubumenyi bwinshi b'igihugu ca Irani, bari bafise ubumenyi bwo gutunganya biriya bikoresho vya kirimbuzi, ibikoresho ruhonya nganda.
abo nabo nibo twahereyeko twica, muri make twabaciye intege, kuko abo banyasiyanse twishe nibo bari bafise ubwenge bwo gutegura ivyo bintu no kudutera, ariko twarabishe twabakuye mu nzira abo banyasiyanse. Ati mbese twanaturikije aho hantu hatatu hitwa ko hatakogwaho hari habitse ivyo bikoresho vya kirimbuzi. Mbese yakomeje avuga ko anashimira perezida w'igihugu ca Amerika Donald Trump kuko yabafashije kugwana iyo ntambara, akanabafasha kurimbura aho hantu hari hihishije ivyo bikoresho vya kirimbuzi, kandi ko batwitse amalaboratware yose boba barakoresha mu gukoresha ivyo bigwanisho ruhonyanganda vya kirimbuzi vyica bigasasika inganda. Nuko rero abo twari turi kumwe mwese mwakoze cyane kudutega amatwi, kudutiza akanya kanyu kugira ngo mudutega amatwi, turabashimiye cyane. Hama utarakora subscribe yibuke hakore subscribe, hakore share, comment and like. Support yanyu ni ikintu c'akamaro cyane kuri twebwe, murakoze cyane, naho butaha. Imana ibahezagire, nanje yongere impezagire, iduhezagirane twese, murakoze cyane.